Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mweshikirizwa na Ines Gakiza. Mwakoze kwitaba isango ry'amakuru twabateguriye kuri uno wa 2025 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023 ndabaramutse ndabipfuriza n'ikaze duhere ku ngingo nkuru. Ihinguriro ry'isima Buseko ngo rizokugwa mu banyagihugu igihe hazoba habonetse irindi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji yishuye abanyagihugu bo muri komine Rugombo bamaze igihe basaba ko Buseko yo kwimugwa kuko ibangamiye amagara yabo. Uburundi ngo buriko buritegura kugira butangure gutanga urucanco rw'indwara ya malaria. Muri ano makuru murakurikira umushikiranganje w'amagara y'abantu. Mu makuru y'uburimyi naho tubabwira uko muri komine Rugombo vyifashe imirima y'imyumbati n'ibigori yatewe n'ibihori. Saya gusa turabafitiye n'ayandi, muragume hafi. Nongeye kubaramutsa. Ifungwa ry'uwahoze hari umushikiranganje wa mbere Alangiyome Bunyoni riguma rigaragaramwo ibinyoma n'ibinyegezwa vyinshi. Icibonekeza nuko inzego z'igihugu zivuga ivyo ziba zabwiwe n'urwego rw'iperereza. RPA ikabimaze kumenya ko General de Police Alangiyome Bunyoni ariwe yihamagariye ubutwara iperereza akanamubwira aho bamusanga. Muri kino gihe mu butegetsi bwa CNDD FDD ngo boba bari mu mpari zikomeye kubigiye gukurikira. Josiane Muzaneza. Inzego z'igihugu zitandukanye zari zimaze iminsi zisohora amatangazo kubijanye n'isakwa ryakorewe ku rugo rwaho zari umushikiranganje wa mbere Alangiyome Bunyoni. Mbere kuri uyu wa gatandatu parake nkuru y'igihugu ikaba yamenyesheje abarundi n'amakungu ko Alangiyome Bunyoni yahavuye afatirwa mu ntara ya Bujumbura ngo muri komine Kabezi. Ariko amakuru RPA irikikura muri bamwe mu rwego rw'iperereza atumenyesha yuko General Alangiyome Bunyoni ariwe inyuma y'iminsi yari amaze mu wundi muhana uri mu gisagara ca Bujumbura yihamagariye ubutwara urwego rw'iperereza General Ildefonse Habarurema Batazira King amubwira ko bamukeneye bo musanga hari mu modoka. Aho naho hakaba hari mu karere General Silas Ntigurirwa umuyobozi mwishikiro wa president Ndayishimiye mu vya gisirikare agenzura, ari naco gituma vyavuzwe ko hoba ariho yari amaze iminsi. General Bunyoni akaba ngo yaciye atogwa n'imodoka zibiri za Hilux zimutwara mu iperereza aho yoba amaze iminsi 5. Amakuru duhabwa na bamwe mu bakurikirana iyo dosiye avuga kandi ko muri kino gihe bigoye kubona ibigiye gukurikira kubera ko mu mategeko hisunzwe ipete ry'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alangiyome Bunyoni atagwego rw'ubutungane rushobora kumuburanisha. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rero ngo yoba ariko atuma umugendanira Colonel Jules Ndiyokubwayo guhamagaza abashinga amateka kuri uyu wa gatatu canke kuri uyu wa kane kugira ngo bakure ku budahangagwa General Alangiyome Bunyoni. Abashinga amateka nabo bakaba batayibona kumwe kubera ko hari abavuga ko President Ndayishimiye yovyikorera agafata ingingo yo gufuta Alangiyome Bunyoni mu rwego rw'igipolisi. Ikindi amasoko yacu yatubwiye nuko umugambwe CNDD FDD utaramenyesha aho uhagaze narijya ngo ivyifatwa rya General Alangiyome Bunyoni batigeze babimenyesha ubutwara umugambwe Reverien Ndikuriyo. Uwo nawe mbere akaba ngo yaranababajwe cane no kubona umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yarubahutse kurungika abasoda bambaye impuzu za gisivile gusa ku rugo rwa Denise Bucumi umutambukanyi uwahoze atwara Burundi umuhisi Petero Nkurunziza. Mbere kuri uyu wa mbere Reverien Ndikuriyo akaba yahavuye yishikira kuremesha Denise Bucumi. Ayandi makuru twaronse asa n'ayahagaritse umutima abagumyabanga na cane abo mu ntara ya Ruyigi nayo Mutama bivugwa ko yegereye President Ndayishimiye yazindutse afatwa kuri uyu wa kabiri n'abantu harimwe abapolisi bo ku Kirimba kwa Ndayishimiye. Umuryango w'uwo Mutama ugatinya ko yohavagirirwa nabi kubera bivugwa ko hoba hari amabanga menshi akomeye azi. Ni nkuru tubandanya dukurikirana. Mu bijanye n'agateka kazina muntu hari umunyagihugu wafungiwe mu gasho k'iperereza mu ntara ya Muyinga kuva kuri uyu wa 24 ndamukiza umwaka wa 2023. Leonidas Nsabimana asanzwe aba muri quartier Mukoni aho bita mu Ngundu hafi y'ikambi ya gisirikare ni mu gisagara ca Muyinga yafashwe nk'igihe c'isaha 6 z'umurango n'uburongo iperereza muri iyo ntara. Nkuko amakuru atangwa na bamwe mu begereye umuryango wiwe vyemeza ngo gushika ubu ntibazi
azi ico riko arazira uretse ko urongoye iperereza yabamenyesheje ko hari amatohoza bariko bamugira ko nkuko yabisabwe n'abamukurira mu gisagara ca Bujumbura. Umuryango wa Leonidas Nsabimana basaba ko uwabo atohohotegwa canke ngo azimanganizwe ubuzima nkuko vyama vyabaye no ku bandi bafatwa muri ubwo buryo. Abaharanira agateka kazina muntu mu ntara z'uburaruko bw'igihugu baremeza ayo makuru bakavuga ko ifungwa ryiwe bariko bararikurikiranira hafi. Leonidas Nsabimana yikorera ivyiwe, afise amazu agurishirizwamo imiti ivura abantu bita pharmacie mu rurimi rw'igifaransa. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Ifatwa rya General Bunyoni ikumvo z'ubutungane canke n'inyinyurana. General Alengiyom Bunyoni yafashwe ryari, afatikwa kubera iki? Abarundi bo kwitega ubutungane. Imvo n'imvano kwihagarikwa ryo yahoze ari umushikiranganje wa mbere ni mu kiganiro kidasanzwe ijambo ni gwawe cyo kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 26 ndamukiza isaha 11 z'umugoroba. Abatumire ni Bob Rugurika, Pacifique Nene Nahazwe hamwe n'umushingwa manza Lambert Nigarura. Hariho abicwa bazira ubutunzi. Nenda babwiye mu ntango ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi buvuga ko ikibazo kijanye n'ingorane ziva ku ihinguriro Buseko bukizi kandi bugifata nkama. Ivyo byashikirijwe na Niyukuri Onesime umuvugizi w'ubwo bushikiranganji mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye baraye bahaye abanyagihugu. Onesime Niyukuri yamenyesheje ko ubwo bushikiranganji buriko burakora ibishoboka kugira iryo hinguriro ryimugwe, agasaba ariko mu kurindira ko iryo shirahamwe ryoza rirahingura imicafu kugira amagara y'abanyagihugu akingigwe. Ikibazo mwabajije kubijanye no kunguruza ihinguriro risanzwe rihingura isima ngaha nyene mu Cibitoke Buseko ni kibazo kizwi mu bushikiranganje kandi kiraje ishinga ubwo bushikiranganje kuko nkuko mubivuze amagara y'abantu ni karahara mu ruganda ntibacura. Ibitari bike rero biriko birakogwa na cane cane kubanza gutunganya neza ibindi bibanza canke kwerekana ibindi bibanza bisanzwe zojamwo amahinguriro mwe nayo. Ikindi kiriko kirakogwa nugusaba ihinguriro Buseko imbere yuko ryunguruzwa canke rija muri ivyo bibanza bindi vyategekanijwe guhingura neza imicafu isanzwe iva muri irya hinguriro kugira ngo ntiribandanye rihungabanya amagara y'abene gihugu. Ku kibazo c'uko abanyagihugu bo kwizera ko iryo hinguriro rigiye kwimugwa mu maguru masha Niyukuri Onesime ntajyumunwa aha akaba yabamenyesheje ko ihinguriro Buseko rizokwimugwa mu gihe hazoba hamaze kuboneka yandi mahinguriro ahingura isima. Icizere bogera nuko ubwa mbere murazi yuko isima ni ikintu dukenera cyane ngaha mu gihugu kandi kubona twari dufise ishirahamwe ry'abarundi rishobora guhingura isima ni ikintu kizima ku gihugu cacu. Ariko nkuko mu mazimisi muvyumva hariho abagwiza tunga batari bake bamaze kwinjira muri ico gisata, eka mbere hariho n'inyubako zatanguye hariya mu ntara ya Rutana kugira ngo rishobore guhingura isima. Rero ni muri iyo ntumbero tumaze kuronka n'ayandi mahinguriro azoheza agasahiriza muri ico gisata kugira ngo niyo twari dukeneye canke dusanzwe dufise n'ikibura bizotuma mu muti uzotogwa n'iryo hinguriro Buseko rizoheza naryo nyene rigaca ryimurira iryo hinguriro. Nayo abasaba ko bo bareka bakubaka kuko babona abandi bariko barubaka. Jeanne Mukarurema avugira ubushikiranganje bw'inyubako n'uburaro yabasabye nawe ko boreka kubaka gushika ihinguriro Buseko ryimuwe. Akubijanye n'ibitoro ubuserukizi bw'igihugu c'u Burusiya bwemereye Uburundi ngo nticigeze gishika ku butaka bw'u Burundi. Vyashikirijwe na Ines Sonia Niyubahwe avugira ubushikiranganje bw'imigenderanire muri ico kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye. Ines Sonia Niyubahwe akaba avuga ko habuze icanditse cemeza iyo ngabire Uburundi bwari gufatira ko mu kwishuza. Ines Sonia Niyubahwe avugira
bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Umenyesha makuru yavuze ivy'igitoro ngo ubuserukizi bw'Uburusiya bwaremereye igihugu c'u Burundi gushikiye isaha mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Twovuga yuko atacanditse mu bisanzwe mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu yo hari cemeye mu bijanye n'imfashanyo impande zompi zirahita zikavyumvikanako bigaterwa ku mukono impande zompi canke n'imiburiburi uruhande rwemeye ico rugira ico rufasha rukandikira uruhande rwemereye maze hakaboneka icanditse kiboneka gushikiye isaha rero nta canditse cemeza ico gitoro dushobora kuronka dufise ni naco gituma bidashoboka yuko twishuza igihugu c'u Burusiya tubicishije mu buserukizi bwaco kuko nta cemeza yuko ico gihugu c'u Burusiya gifise ico cemereye Burundi. Mu rukurikirane rw'amakuru nayo y'ibikogwa nishira hamwe bimenye Burundi Communication Center uyu munsi tubashikiriza ingendo yo gukora mu nkovu imiryango y'abahitanywe mu bwicanyi bumwe bwabaye mu Burundi hamwe n'abarokotse bikogwa n'urongoye iryo shira hamwe. Akarorero n'abanyeshure bo kw'iseminari ya Buta bahitanywe n'igitero c'umuhari FDD. Tade Nziga Masabo arongoye bimenye Burundi Communication Center avuga ko abanyeshure basize ubuzima muri ico gitero bari basanzwe bari mu bikogwa vya gisirikare. Iyo ariko harebukwa ubwicanyi bwabereye mu seminari y'Ibuta 1997 bivugwa ko abahiciwe bose babaye abamaratiri b'urukundo ariko ivyo bikunze kuvugwa n'abahaburiye ababo gusa none kuki abarundi badahuriza ko babaye abamaratiri mbega urupfu bapfuye rutandukaniye he n'ubundi bwicanyi bwagiye buraba mu Burundi kuva bucikukira ku buryo ari bo bonyene bo kwibukwa nk'abamaratiri kuvyavuzwe ku bwicanyi bwahitanye abanyeshuri biga mu seminari y'Ibuta rero biravugwa ko muri abo banyeshuri nyene hari nk'umugwi utari muto wari ugize imisi wigishwa ibya gisirikare. Abo banyeshuri bahavuye ngo bajanwa kwipima ku bagwanyi bitwa aba FDD ico gihe atanu urugamba baramenyera bica bituma abatari bake bagwa ku rugamba. Tutandukire amakuru ajanye n'amagara y'abantu. Uburundi buri mu myiteguro yo kuzokoresha urucanco rukinga indwara ya malaria mu ntumbero yo gushika kwihangiro ryuko ata muntu agwara iyo ndwara. Ivyo biri mu itangazo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bwasohoye kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya malaria. Muri ubwo bushikiranganje berekanye ibikorwa byaranguwe mu mwaka uheze mu kugwanya iyo ndwara. Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida muganga Sylvie Nzeyimana yibutsa ko indwara ya malaria iguma ihanze amagara y'abarundi. Uyu mwaka uwo munsi mpuzamakungu uzohimbazwa ku civugo kivuga kiti twisunge ubuhinga bugezweho turandurane n'imizi indwara ya malaria. Ihimbazwa ry'uwo munsi nakaryo keza ko gusubira kwibukanya ko ari ngombwa ko dushira inguvu n'uburyo hamwe kugira turandurane n'imizi indwara ya malaria isanzwe ariyo ndwara ya mbere isinzikaza cane amagara y'abene gihugu gusumba izindi ndwara mbere bagashobora no kuhasiga ubuzima. Hano iwacu mu Burundi mu ntumbero yo kurandurana n'imizi iyo ndwara ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida bufadikanije n'abasanzwe bari gushigikira mu guteza imbere amagara y'abene gihugu buriko burakora ibishoboka byose kugira butuze malaria. Aha twovuga isekeza ryo gutanga imisegetera irimwe umuti wica imibu ku bene gihugu bose baba mu ntara 16 kuri 18 zigize igihugu cacu byakozwe muri Nyakanga mu mwaka uheze w'2022. Gupompa hakoreshejwe umuti wica imibu byabereye mu turere tw'ubuvuzi twa Kiremba na Buye mu ntara ya Ngozi no mu turere tw'ubuvuzi twa Gashoho na Muyinga mu ntara ya Muyinga. Gutanga imisegetera ku bene gihugu bose bayikeneye biriko bibera mu karere k'ubuvuzi ka Ngozi mu ntara ya Ngozi no mu karere k'ubuvuzi ka Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Ibikorwa byo gutanga imisegetera ku bakenyezi bibungenze cyo kimwe n'abana bahabwa urucanco rubakingira gasama ku mezi 18 birabandanya mu gihugu cyose. Ibikorwa byo gupima no kuvura ku buntu abene gihugu
byarakozwe ku mitumba yose yabonetse ko abantu benshi barwaye malariya kandi bizobandanya gupima no kuvura malariya ku mavuriro yose guhimiriza abenegihugu ukwikingira iyo ndwara ya malariya n'ibindi bikorwa biriko birategurwa kugira dushike kwihangiro ryo kurandurana n'imizi indwara ya malariya aha twovuga ko urucanco rukinga malariya ruzohabwa abana ibikorwa bijanye bikaba biriko birategurwa ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida burasubiriye gutera akama abenegihugu bose ko bokwitwararika kwama bikingira indwara ya malariya mu kuryama mu musegetera urimwo umuti wica imibu iminsi yose n'amajoro yose ikindi no kwitwararika kwivuza hakiri kare umuntu acumva ikimenyetso ca mbere ca malariya no gufata neza imiti nk'uko abavuzi babibabwiye. Nari nababwiye mu ntango abarimyi bo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke baratabaza ko hari ibihori bigisibije mu mirima muri kino gihe. N'ubwoko bw'ibihori bavuga ko bari basanzwe bamenyereye muci ariko ubu bikaba biriko bitema bitongora mu mirima y'imyumbati n'ibigori. Kugeza ubu abo barimyi bavuga ko ata miti bararonswa. Idonido na Elvis niyo mwongere. Kuva mu ndwi heze niho ibihori vyatangura kwibonekeza mu mirima y'abanyagihugu bo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke. Gushika ubu ivyo bihori abarimyi bo mu Rugombo bita ibidogezo bikaze cyane cyane kujya kane kuko amakuru atangwa n'abanyagihugu abivuga utwo dukoko dukarira imirima y'ibigori n'imyumbati. Ibidogezo n'ibishasha yateye muri komine Rugombo cyane cyane kujya kane kandi bikarira cyane cyane ibigori n'imyumbati kuko ni ibintu bigendera hamwe angurupe bikagenda ari byinshi mu gitero aho bishikirwa ikabyonona imirima. Abarimyi mu gace kamaze guterwa bavuga ko bafise amakenga kuko ivyo bihori bari babimenyereye muci tugaheza tugapfa imvura iguye. Batangazwa rero nuko muri kino gihe turiko turinda imvura. Bihari muci imvura iguye igashaka kubera imvura mugabo muci byone n'ibitari biki. Rero biriko byafasha kurinda imvura iri kuyagubu mba muci barezo cyarego. Muri kino gihe rero bene imirima yatewe basaba abajeje intwaro n'abafundi b'indimo kugira ico bakoze batuze utwo dukoko kuko gushika ubu atamiti yo gupompa bararonswa. Nagomba sabe abatware bafatikanyije n'abafundi b'indimo bafashe kugenzura abo bindi bidogezo hose bacavuza induru hakiri kare hanyuma abahimiriza abanyagihugu bategure kubitora bikaraba vyinshi. Nyabura mu dufashe bwatewe mu dufashe kubirondera hakiri kare tubinoragure mu kurindira ko leta nayo igira ikidufasha mu kongera imiti yo kwipompa. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abarongoye komine Rugombo kugira twumve ico bariko barakora mu gutuza utwo dukoko twateye imirima y'abanyagihugu. Tugushimire nawe Elvis niyo mwongere. Indirimbo 33 zaraye zihagaritswe n'urwego CNC rujejwe kugenzura uko ibinyamakuru bikora mu Burundi kugira ntizongere kuvuzwa mu maradiyo n'imbonesha kure bikorera mu gihugu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa mbere Vestine Nahimana harongoye CNC havuze ko izo ndirimbo zigizwe na cane n'iz'abarundi zitosekaza imico n'akaranga z'igihugu. Imbere y'ugusozera dutandukire ikiganiro ubahuka nkuko mubimenyereye ku misi yose ya kabiri. Uyu munsi tukaza kugaruka kw'ihuriro rigira kabiri rijanye n'ubutunzi be n'iterambere vy'igihugu. Ikiganiro ubahuka mu gishikirizwa na Josiane Muzaneza. Ubahuka. Kuva ku munsi wa kane igenekerezo rya 20 gushika ku wa gatanu igenekerezo rya 21 ndamukiza uyu mwaka harabereye mu Burundi ihuriro ridasanzwe rijanye no kurabira hamwe ivyo kugwa kugira ngo ubutunzi bw'u Burundi bugeze ahatemba buzamugwe binabaye ngombwa hanasabwa intererano yaba yifatiye ku buryo bw'amafaranga canke ku bafatanya bikorwa bosahiriza inzego z'igihugu gushikira iterambere rirama kandi kuri bose. Ariko icagaragaye nuko abatari bake atacizere bagifitiye abategetsi ba kino gihe na cyane cyane ko n'imfashanyo zihabwa u Burundi zihava zigasubira inyuma ku kubura imigambi irashe. Mbega none ubwo iri huriro riherutse hari ico rizohindura? Ivyavuye mu yandi makoraniro yaramaze kuba vyabujijwe n'iki gushirwa mu ngiro?
ni igiki cyokorwa ngo Burundi buve mu kaga burimwo na cyane cyane kubijanye n'ubutunzi. Ngibi bimwe mu byo abatumire bacu ari wanje ni kwigize umuhinga yanonosoye ibijanye n'ubutunzi hamwe na Jeremy Minani umwe mu banyepolitike b'abarundi bahunze igihugu baza kugerageza gutangira ko umuco kuri mikro muza kwa muri kumena jewe Josiane Muzaneza ndabaramutse nongere ndabahe nikaze mukanya turaduka kwijambo. Iryo huriro rigira kabiri rijanye n'ivy'ubutunzi ryari ryitabiriwe n'abanyacubahiro batari bake kuva ku buramutse igihugu gushika ku baserukira amashirahamwe n'ibihugu bifasha Burundi. Nk'uwararongoye iryo hwaniro, Perezida Evariste Ndayishimiye niwe yafashe ijambo bwa mbere aho yamenyesheje ivyo Burundi bumaze gushika ko kuva habaye ihwaniro rya mbere no kuvuga ko haheze umwaka urenga. Nkuko muza kuvyumva uyarongoye igihugu c'u Burundi asa n'uwakariye abasahiriza Burundi abagiriza kuba ari bo bari nyuma y'ubukene bwo gukora amakara bugata bwugarije Burundi n'abarundi. Ihwaniro riheruka ryaradufashije kubona kure no gutahura gusumba ikibazo cyo guteza imbere igisata cy'abikorera ivyabo kugira ngo dushobore kwiyumvira imikenyero ibereye kandi irashe twokoresha mu kunagura ubutunzi bw'igihugu twitwararika cyane cyane ko ata murundi n'umwe asigara inyuma. Muri iryo hwaniro rya mbere yabereye muri iki gisagara ca Bujumbura muri Munyonyo 2021 niho twiha iciyumviro ko dukwiye kwiha amerekero y'iyu Burundi buja kugira ngo abarundi twese dufate urugendo mu iterambere tuvyumva kumwe. Aho dusezeraniye inyuma yari hwaniro ntitwaciye twicara, twarabandanije ibikorwa tugirisha amanama ku ngero zitandukanye mu gihugu ndetse twaranatunganije inama nabo basanzwe badusahiriza mu iterambere bagizwe n'abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mpuzamakungu ngaha mu gihugu cacu. Akarorero ku biganiro vyabaye hagati y'abakunzi b'Uburundi basanzwe babusahiriza mu iterambere narabajije nti mbega iyo musahiriza Uburundi mu iterambere uko umwaka utashe hanyuma mukaguma mwumva bavuga ko Uburundi ari igihugu ca mbere ku isi gikenye ntaco bibabwira, niko mutatubaza iyo ivyo muzana bija ubwo birashika amahoro ko mutatubaza. Nihaye ishusho y'umwana yabagwaye kwashi hanyuma ukintumbero yo kumugaburira kugira ngo agire amagara meza ukaguma umugaburira ukarindira ko akira ukabura, none we ntaco wokwibaza. Nabahamagaye kugira rero turabe ivyo bazana bijaye. Muri ico gihe niho twaciye twiha intumbero y'inzira irashe yo gukorera hamwe akarengo ibikundanya birajana kwa abagenzi rero dutegereza kujana mu nzira y'iterambere. Turashima ko mbere twabonye ko twahora twihenda hamwe na hamwe abarundi bakavuga ngo umugambi runaka n'umugambi w'abagenzi basahiriza Burundi, abo bagenzi nabo bakavuga ko ari umugambi w'igihugu. Uko gukekeranya hagati y'abasahiriza Burundi n'uburongozi bw'igihugu vyatuma abajejwe kurangura uwo mugambi bifata uko bashatse kuko atanumwe yabakurikirana. Nico gituma muzobona ko hari imigambi myinshi yasahirijwe n'abakunzi b'Uburundi n'iterambere, ariko uno munsi urondera icyo migambi yakoze ukakibura. Turibuka amahera menshi cyane yazanwe mu mugambi witwa Prebu w'ishyirahamwe rya Buraya. Turibuka amahera menshi cyane yaje kugira ngo abahora ku rugamba basubizwe mu buzima busanzwe kandi batera imbere. N'amahera menshi cyane ku buryo uworondera iyo yaroye ashobora kubura iyo yagiye. Ico gihe rero twaciye dufata imyanzuro naho bitaraja mu ngiro nka neza, twarumvikanye ko ubu tuzohora dutunganiriza hamwe ishirwa mu ngiro ry'imigambi yose itererewe n'abagenzi mu iterambere. Aha rero murumva yuko twakoze byinshi kuva tuvanye mu ihwaniro rya mbere ryo mu mwaka w'ibihumbi 2021.
ayo manama y'urutavana ko aguma atunganywa rero bamwe mu barundi bavuga ko ataco bayiteze ko mu gihe abaramutswe igihugu badashaka guha kanya abahinga babinonosoye ngo banegure ibitagenda neza bongere batange intererano zabo z'icokorwa. Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB we abona ko ayo mahuriro uretse ko asesagura n'ubutunzi buke bwari busigaye atashobora kungura igihugu n'abanyagihugu kuko ingingo zifatirwayo ziherera mu majambo gusa. Ku bwacu twibaza yuko ibi bintu batunganya ari imikino ya politike kenshi na kenshi iyo babonye yuko ibibazo bihanze igihugu byamunaniye gutorera umuti bakabona ubushomeri bwugarije igihugu abanyagihugu barashonje bariko barishwa n'inzara bahitamwo kurondera ikintu cyo kuzirika ku catsi abanyagihugu bakababwira yuko bariko barategura imigambi runaka izoshira igihugu ku nzira y'iterambere ariko ubiravye neza usanga ari imikino ya politike kuko ubwa mbere ho raba ababijamwo nk'ibi biheruka twarabonye ukuntu kugira ngo bijemwo byagenda warumika impapuro kujya usaba akazi nk'uri karasaba akazi hama bakavyiga ukabona bakumva ikete yuko bo bagukuyemo. Hari abantu batari bake tuzi bize amashuri akomeye mu by'ubutunzi mu by'imibano b'abarundi baba hanze bifuje kuja muri ibi bintu biheruka batunganije iforomu ariko batabironke uruhusha babankiwe kubera ko ku by'ukuri burya umuganga Sendefite iyo utunganije ibintu mwene ibi ushaka uzane abantu baza kuvuga iby'ubutegetsi ushaka kumva ushaka uzane abantu baza gukoma amashi bakomera amashi ururimi rwa burya butegetsi ntibigera bifuza yuko haba icyo twokwita deba aho abantu berekana ibitagenda neza hanyuma berekana n'ukuntu ibitagenda neza vyotore mu muti bikagenda neza. Icyo umuganga Sendefite ntugikunda narabonye nk'akababaro k'umuntu aba mu Burundi aba muri Canada yize amashuri akomeye cyane yanditse ku rubuga rwa Twitter avuga yuko yasabye kuja muri ivyo bintu abikurikirane muri ya forum abikurikirane ku buhinga ngurukanabumenyi ariko aransigwa ataninsiguro muri iki. Ibi rero ndashaka ndabumvishe yuko umuntu afatiye ku iki cyonyine cy'ukuntu bitunganywa n'ababitumirwamwo biragaragara neza yuko umuganga Sendefite ubu uriko urikira imikino ya politiki. Cya kabiri ingingo bafunditse muri forumu canke mu manama runaka batunganije nta n'imwe yigira ija mu ngiro ugasanga mbere imvugo bakoresha ishingiro bihaye n'izo nama n'izo forumu ritandukanye n'imibereho y'abarongozi n'inyifato y'abarongozi. Ugasanga kenshi na kenshi ingingo bafashe ntizifatiye ku kuri kw'ibiri mu gihugu bo ugasanga ntibabona ku by'ukuri ibihe bikomeye bigoye igihugu kirimo ugasanga bashaka kubereza ku rugo rw'amazi mu ntumbero nk'uko nabivuze yo kuzirika ku catsi umunyagihugu bamwumvishe yuko umuganga Sendefite utananiwe gutora umuti w'ibibazo bihanze igihugu cyane ibibazo by'ubutunzi. Rero ugasanga ku by'ukuri muri rusange zaba izo ngingo zifashwe wanashaka naho uba zitafatiye kuri kubiri mu gihugu izo ngingo zifashwe yaba zakurikizwa umuntu yavuze ati basi hariho ishaka ryo guteza imbere igihugu no kuzamura igihugu ariko nta gihe na kimwe bamaze gutunganya amakoraniro mwe n'aya menshi amaforomu menshi bakiha ishingiro bakiha amavideyo bashaka gushikako ariko byose bigaherera mw'iyo mvugo yonyine ku buryo rero twe twibaza yuko abara akaryo bo bashaka ko gusubira kwiyamamaza ko gusubira kwiyamamaza binyegeje yitwa ngo bariko baragira amaforomu y'iterambere ariko muri rusange bashaka gusubira kugirika abanyagihugu ku cyatsi ngo babeshe yuko bafitiye imigambi naho shwe umugambi umaze imyaka 10 hafi 20 utwara igihugu ahubwo mbere umuntu akabona ko ugomba gusubira inyuma aho kugishikana kwishingiro wari wiyemeje umugambi wa warananiwe. Eka n'umuhinganje ni kwigize asa n'uwibona uko uyu yanonose ibijanye n'ubutunzi aratanga na tumwe mu turorero tugaragaza ko imvugo ya leta itigera ijana n'ingiro agasaba abarongoye igihugu kureka kwama basiga inkore abo barongoye mu kubizeza ibi na biriya bakava nyabona mu majambo asosa bagashira mu ngiro ivyo biyemeje.
nivyo ejo bundi harakoranye inama nkuru yerekeye iterambere mbere ishiraho n'icivugo cayo ko mu mwaka w'ibihumbi 2040 Uburundi kizoba ari igihugu cerekeje mu majambere, naho mu mwaka w'ibihumbi 2060 ngo Uburundi bukaba azoba ari igihugu giteye imbere. Izo ni indoto nziza ariko ntibihagije kuvyiyumvira gusa, atabikorwa biboneka byo gushika kuri iyo ntumbero biriho. Ariko izo mvugo abarundi barazimenyereye. Kuva mu mwaka wa 2005 abarundi bamye babwirwa ko ejo ari heza, hamwe havugwa imigambi igiye kujaho izokura abarundi mu bukene, mbere n'amakungu arashigikira iyo migambi mu gutanga amafaranga atari make. Mu mwaka wa 2011 haravuzwe ico bise umugambi w'Uburundi werekeza mu mwaka wa 2025. Umugambi mbere wari ushigikiwe n'ikigo ca ONU, ukaba wari ushingiye ku bisata indwi, harimwo intwaro nziza no kurwanya ubukene. Nta wuzi cavuyemwo, mbere uwo mugambi utaraja no mu bikorwa ngo abantu bamenye cavuyemwo. Mu mwaka wa 2018 havugwa uwundi mugambi w'iterambere werekeza umwaka w'2027. Ubu turi umwaka wa 2023, nta wuzi cavuye muri uwo mugambi. None kuva muri uwo mwaka mu mwaka wa 2021 hariko hategurwa amakoraniro ngo yo gutegura uwundi mugambi w'iterambere werekeza umwaka wa 2040. Ubu umuntu akibaza ati none abarundi bazokwama bemererwa imigambi ariko iyo migambi ntije mu ngiro? Mu makoraniro yose yabaye abarundi mu mice itandukanye barashikirije imyidogo ku kugene igihugu gitunganijwe, barashikiriza ivyiyumviro birashe byo kugena igihugu cotera imbere. None havuye mwiki? Nico gituma benshi biyumvira ko ibintu vyose intumbero yavyo atari yo guteza imbere igihugu, atari yo guteza imbere abarundi, ahubwo ari imvugo za politike zo kugumiza abanyagihugu mu cizere ngo ejo hazoba heza. Ntibihebure nk'uko bamaze imyaka 18 bavyemerera abarundi. Ku bwanje rero harakenewe icerekezo kirashe ca politike cerekana aho leta ishaka gushikana Uburundi n'abarundi, kandi buri mwaka hashikirizwe icashitsweko n'ingorane igihugu coba caragize. Hakenewe rero intwaro nziza ishira umunyagihugu imbere ya vyose, nayo kugira amanama n'amakoraniro atacashikako abarundi bari mu bukene, inzara n'umwiheburo nta kamaro bifise. Namwe bakunzi ba RPA, nino ngaho ikiganiro twabateguriye kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 2025 ndamukiza umwaka wa 2023 giciye kigarukira. Nshimire mwege mwese mwabiteza abiri, nshimire mwivuye ku mutima abatumire bacu ari bo umuhinganje ni kwigize yanonose ibijanye n'ubutunzi, hamwe na Jeremy Minani umunyepolitika akongera akaba anarongoye umugambwe RDB ku mwanya baduhaye. Josane Muzaneza mwari kumwe kuri mikro, nkabandabike abantu ngana bipfuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho ubutaha. Ubahuka nahanciye sozera ano makuru. Mwakoze mwebwe mwese mwariko murayakurikira, bakoze bagenzanje umwe wese kuco yaterereye. Ines Gakiza nariko ndayabashikiriza, ndabikebanuye, ndabipfuriza kugira ibihe vyiza aho muherereye.